muri iryo minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati ivyo byose bitarashika bazobafata babahame babakubitire mu masinagoga no mw'ibohero babashengeze ku bami no kuvyegera vya Sezare muhogwa izina ryanje. None rero bizirikane neza ntimuzorinda kwiyumvira ivyo muzobishura, jewe nyene nzobihera imvugo n'ingingo abansi banyu bose batazoronka aho babaca ngo bahinyuze. Muzoshengezwa n'abavyeyi banyu n'abo muvukana n'inshuti n'abagenzi, bazobicamwo abatari bake. Muzokwankana bose kubw'izina ryanje, ariko haba n'agashatsi na kamwe kazobavako ku mutwe ngo kazimire. Murinze rugabo niho muzokiza imitima yanyu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, igisomwa ca mbere turiko turazirikana dukora kwa Daniyeli, tumaze iminsi tukizirikana guhera kuwa mbere, aho Daniyeli amaze gushika mu buja bakamutora ibwami ngo ashobore kuzoba umukevyi w'umwami, hama umwami agategeka ko bagaburira ku mfungurwa ziwe no ku nturire yiwe. Daniyeli yaraciye bugufi arasaba ati nimutugerageze muduhe imboga n'amazi, kuko yarazi ko ivyo bindi byose vyotuma ahumana. Bavukanyi, no munsi igisomwa kirabandanya ca Daniyeli, aho batwereka uyu mwami azana ibikombe vy'Ivyeranda se weri yakuye Yeruzalemu akabinweramwo inzoga ari kumwe n'abatumire biwe bakaririmbira ibigirwamana. Ico igisoma kitwigisha abavukanyi no munsi nukumva ko umukama dutumirira gusonera Ivyeranda, umukama aradutumirira kubaha ibihezagiye, umukama aradutumirira kubaha ivy'Imana. Si kenshi bavukanyi vyama vyoroha ko twubaha canke dusonera Ivyeranda vy'Imana, kubera akamenyero. Hari igihe twibagira ko bihezagiye, hari igihe tubifata uko twishakiye, hari igihe tutabehesha icubahiro bisanzwe bifise. Umukama natubwira ibintu gusa, kanatsinda twarahezagiwe kubw'ibatisimu twahawe. Iyo tugiriye ishavu mwenewacu, iyo turondera kugirira nabi mwenewacu, iyo turondera kugirira nabi uwo wese umukama ashira mu buzima bwacu, haba mu mibano, haba aho tubaye, haba aho dukorera, tuba turiko turasesa, tuba turiko turagarariza canke tuba turiko turonona ivyo umukama yaduhaye. Kandi ivyo umukama yavugiye ko amajambo, kuko igihe umukama yaturemye yavuze ati ingo tureme umuntu asa natwe tumwishushanyeko. Iyo dufashe nabi uwundi twitwaje iki na kiriya, nkuko uyu Baltazar amaze guhimba imvinyo yafashe nabi Ivyeranda vy'Imana, ibikombe bahereza ko inkuka Yeruzalemu. Iyo rero natwe bavukanye akamenyero canke kudatahura canke amanyama nayo nabashaka kudutera Ivyeranda vy'Imana tubifata nabi, umukama aradupima agasanga naco dupima. Hama agaharura iminsi yacu ku ntoki, kuko usanga turiko turikuririza tugasesagura canke tukonona itungo umukama yaduhaye, kuko umukama yaduhaye itegeko ryo kumukunda n'umutima wacu wose n'amagara yacu yose n'ubwenge bwacu bwose, hama akadutumira no gukunda mugenzi. Iyo rero ivyo byose tubikora kutariko,
ko kose tugenza uko umukama adashaka ko tugenza ibyo yaduhaye, tuba turiko turatitura ibihezagiye, tuba turiko turabifata nabi. Twisabire rero bavukanyi kubaha ibihezagiye, tubishiremwo inguvu, twumve ko vyavugiwe ko umuhezagiro, twumve ko umukama yabivugiye ko amajambo, twumve ko ari ivyo gusonera no gukingira mu buzima bwacu. Hari igihe bavukanyi tugira ubwoba naho nyene, ugasanga ivyo vy'Ivyeranda vy'Imana ntitubifashe nka nkama kubera tugira ubwoba bw'iki na kiriya. Ugasanga turi kumwe n'abandi kuko dusinya gukubita urumenyetso ko turi mu kabari wava tubona twese, ukahisha uhinge ndabivugire mu mutima ntaco. Ugasanga kuko uri muri association niriya kandi ibi vya sosiyete byaraje, usanga amakrebe yaragwiriye, hakwibuka ko ari umunsi wa Mungu ukwiye gusonerwa no kubahwa, kuko uzi ko ubuzima buhariya muri sosiyete hari icyo ukakura, bikakugora kubaha umunsi mweranda w'Imana. Hari n'igihe n'amasakramentu tuyahitana, ugasanga kwa kajya kwiparasi bariregesha uno munsi ukaca ugenda ukayahitana, kandi isakramentu wategeza kuryitegurira ukarifatira umwanya hamukaza kurironka. Hari igihe usanga amasakramentu bavukanye tuyafata nk'imihamuro, tukayafata nk'imihamuro. Hari n'igihe tuza mu ngoro y'Imana ugasanga ni nk'ikigereranyo, ariko umukama aratubwiye kubaha Ivyeranda vy'Imana, kusonera Ivyeranda vy'Imana, kuko muri ivyo Vyeranda vy'Imana igihe cyose tubisomeneye bavukanye tuharonka umuhezagiro. Daniel mwamwumvise n'umunsi ariko arasigurira umwami yanse gusonera Ivyeranda vy'Imana, ariko wewe yemeye guheba, novuga nti ivyo abandi babona ko vyo bagirira akamaro, akemera kurya imboga n'amazi gusa. Vyamutumye umwami amuhamagara ati, ko numvise umukama muri kumwe, ko numvise ko umukama yaguhezaga yakuvugisha, woshobora kunsigurira ibi bintu? Daniel aramubimusigurira. Mu Gifaransa ntiwavuga ati, yavuga ati ivyo uri kurampa igizayo, izo mpeta canke ico kibanza uri kurampa igizayo, ariko kutasoniye Imana ndagusigurira ivyo ayo majambo avuga. Bavukanye gusonera Ivyeranda vy'Imana no mugisha kuri twebwe, n'umuhezagiro kuri twebwe. Ivyo bindi bituma tudasonera izina ry'Imana, tudasonera Ivyeranda vy'Imana, ubuhirwe biduha nko twabizirikanye ejo, nivyo mwanya mutonya. Mwarumvise ivyerekeye ubwami, bariko baradusigurira ko hari ubwami bw'inzahabu, bw'ifeza, ubw'imiringa n'ubuvanze, ivyuma n'ibumba, ariko ko hazoza ubundi bwami bw'imyaka yose. Ivyo bindi vyo dushaka kuronka abavukanyi canke ivyo yose dutera ubwoba ku muntu dushingira intaha Imana, ntitwubaha Ivyeranda vy'Imana, akanyamuneza biduha n'ivyo umwanya mutoya, n'ivyo urumareruma, n'ivyo novuga nti ivyo umwanya mukenya, umwanya ubayabaye. Ariko gusonera Ivyeranda vy'Imana, kubaha Ivyeranda vy'Imana, igihe tubironse, igihe tubishoboye kubishira mu ngiro, turonka umuhezagiro w'imyaka yose. Naho ivyo vyose dukora bituma tutubaha Ivyeranda vy'Imana, vyoba no vyotwara ubuzima bwacu, kanatsinda Pawulo navuga ati ico dukura mu rukundo rw'Imana ni giki? Haba abamarayika, haba inteko, nta na kimwe co dukura mu rukundo rw'Imana. Nico gituma bavukanye dutegerezwa kwinanata, tugashingira intaha Imana mu buzima bwacu, tukubaha ibihezagiye, tukabisonera, tukabikingira. Baratubwira ko hari umweranda baje gukonona Ukarisiya, hamara aremera arawuryamako, araryama kuri Yezu ati naho vyogenda gute mufuma mwica jewe imbere yuko mwonona Ivyeranda vy'Imana. Natwe rero bavukanye dutegerezwa kwinanata, tukigora, tugasonera Ivyeranda vy'Imana, tukubahisha izina ry'Imana, niho umuhezagiro tuzoronka ari uw'imyaka yose. N'umushatsi wacu uraharuye bavukanye, nta na kimwe tuzoba igihe dushingiye intaha Imana, igihe twubahishije Imana mu buzima bwacu. Twisabire rero bavukanye ngo turonke ubukomezi, ko ntivyama vyoroshe. Kanatsinda twaje kuronka amasakramentu,
twaje mu nkanyiranda y'imisaya ziratwiha nitwamwakira n'umutima wacu wose uciye bugufi wubaha usonera ivyeranda vy'Imana ubukomezi tuzoburonka. Niwe yatubwiye ati bazoba abavyeyi inshuti n'abagenzi, ariko igihe bazoba ariko barashira mu mbuto, igihe bazoba ariko barahama, ntimuzogira ubwoba. Ico muzokwisigoza, amajambo muzovuga ni jewe nyine nzoyabaha, n'abansi banyu ntibazoshobora kubahinyuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iryo nje dukwiye kwizigira mu buzima bwacu, ngo ivyeranda vy'Imana tubisonere, tubigwanire, aho tuzoronka n'umuhezagiro, kandi umuhezagiro w'imyaka yose, gusumba gusonera ibindi. Turonka umuhezagiro novuga ni uciye bugufi w'akanya gatonya, ariko nitwasonera izina ry'Imana, tugasonera ivyeranda vy'Imana, tugasonera amasakramentu, tukayoronka n'umutima mwiza, umukama azoduhezagira tube beza kandi beranda, kandi ubuzima bwacu bube bw'abamaze guturana ubwami bw'Imana. Amen.